ibintu nkora ntangarira bidasanzwe. Murazi intama icyo yari iri Aburahamu. Ribuka ko yari gatagishikana umuhungu wiwe imanakiriza imuha intama. Guhera icyo gihe intama yaciye ikimazi cyo gushikanira Imana. Mu Burundi intama yari ikimazi nawe yashikanira byitwa ko iteguriwe Imana, kuko nta kimenyekana igishushanyo na kimwe Imana cy'Imana kigatuma Burundi. Hanyuma rero ibyago biraza, natwe tujya kubabaja abanyamahanga mu gihugu cyacu. Mu mwaka w'2002 niho Burundi bagira amasezerano yo guhagarika irwano hagati y'Abarundi. 1962 niho Bagasore yagwanira demokarasi gushikashika baragenda muri oni bajanye ikete isaba yuko Burundi bwokikuki. Ndiko ndabiraba nasanze Bagasore kumwe n'ababirerekana cyasanga ntaho byandikanye na ryake navuga ubutumwa bw'usa n'Abarundi bajanye bafaraho bati tubure ubuja. Bavuye mu Misiri bamaze imyaka 40 ubugaragwa. Ubu uraje kubabona ibintu amajana 962 gushika mu 2002 singaka 40. Icyo itakaza nacyo turamererwa nabi, igihugu turakibura tukibonye. Byerekana ko twariko tugira urugendo kandi Abanyisirayeli bageze mu bwato. Gushika mu 2002 niho twasinye amasezerano yo guhagarika intambara yari iri hagati y'Abarundi. Kubiranze rero yo mwaka 40 iraho. Murabe kwa 2002 urundi rugendo twagenze. Uri kurarura niko ushobora gutahura neza igihe Musa Imana yakabwira iti uzohabona uzohabona abantu bagumuka. Mwarabonye imigumuko yagiye iraba kuva mu 2012 imigumuko iba umwepiskopi yavuze ngo gutembagaza ubutegetsi. Murabona ibintu byashikiye Musa ntaho bitaniye na bijya byashikiye mu 2015. Ubutegera nategere kuva ibwirizwa shingiro tutakoresha mu mwaka w'2020 inzego zigiyeho muri uwo mwaka wese nta kintu murabona gicaye. Abarundi ubu bariko barakunda igihugu cyabo. Ubu hari umutima wo kuryana uri kurahira mu Barundi, hasigaye Abarundi bamwe bamwe. Uburundi rero ni igihugu cyo kubungabunga kuko turi umuryango umwe. Jewe nta kindi vise, nta kindi nibaza cyatumwe mu ntora atari uko tugaruka muri ubu bumwe bwacu igihugu cyacu tukacubaka, kuko urabonye ko gifise ibikwiye, kirafise ibikwiye mugabo ntitwari